Mwaramutse neza. Ubwa mbere no kumenya yuko leta yashinzwe mu ntumbero yo kubahiriza ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu bijanye n'ingingo y'132 y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi yaratomora neza yuko iyo umushikiranganji wa mbere atakiri mu mabanga abashikiranganji bose bajana nawe. Navyo vyabaye mu gihe uhora ari umushikiranganji wa mbere yaramaze gutorwa akaja kuba umukenguza amateka, abashikiranganji bose basigaye imirimo yabo yari irangiye. Ari naho twanahavuye tunabamenyesha yuko ibikorwa bibaye birahagararirwa n'abanyamabanga ntayegayezwa, ico gikorwa kiba cabaye uko nyene. No kuvuga rero ico kimaze kubahirizwa, hari hasigaye yuko leta nshasha ishirwaho ku buryo bwihutirwa kugira ngo ntihagire nk'ingingo zari zikeneye gufatwa zocegwa gufatwa. Leta rero nivyo yarashinzwe, igizwe n'abashikiranganji 13, muri bo harimwo abakenyezi 4, muri bo harimo kandi abatutsi 4, muri bo kandi harimo umutwa, muri bo kandi harimwo abaturuka mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki 3, muri bo harimo kandi abapolisi. No kuvuga yuko abavuga yuko igizwe n'umugambi umwe ari abataramenya abagize iyo ekipe, abagize iyo leta abari bo. Yavuye rero mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, yashinzwe hisunzwe ijambo mukuru w'igihugu nyenicubahiro yari yashikirije, aho yavuze ati murabona yuko mwese mutoye CNDD-FDD, ejo ntihagire umuntu azovuga ngo jewe ni mu CNDD-FDD kurusha abandi muri je nteza kuba muri iyo leta. Ni ukuvuga yuko tuzorondera umuhinga wese aho tumusanze, kuko bose dusanze batoye CNDD-FDD. Cyo gituma rero wumva harimwo abavuye mu migwi itandukanye, mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, kandi mu migwi itandukanye igize abarundi. Iyo leta rero yaragabanutse, bava kuri 15 baba 13 mu ntumbero nyamukuru yo kugwiza umwimbu. Ni ukuvuga kugabanya amafaranga akoreshwa mu bushikiranganji, kubera yuko uko abashikiranganji benshi ni ku buryo bwakenerwa bwaba bwinshi, mu bijanye n'igitoro, mu bijanye n'imishahara, mu bijanye n'uturusho n'ibindi nka bene ivyo. Ariko bagabanutse, mugabo bisata vy'ubuzima bw'igihugu bikaba bitagabanutse, vyarimuka, igisata kimwe kikava nk'aki kikaja ahandi, mu ntumbero yo kugumana vya bisata nyene vyose bikwiye, mugabo hagabanutse uburyo bwakoreshwa mu biro by'umushikiranganji. Ini cyatumye bagabanuka no kugira ngo ibisata bimwe bimwe bishobore gushirwa hamwe. Biro navyo birafite ico bifasha, kuko nk'igisata c'amahinguriro mu gihe kiri ukwaco, igisata c'umuyaga nkuba kikaba ukwaco, igisata c'igitoro kikaba ukwaco, haragera igihe ugomba kugira ihinguriro canke gucukura ubutare, akenera umuyaga nkuba, agakenera igitoro, agakenera ingingo zimwe zimwe zofatwa zifatirwa mu bundi bushikiranganji. Ivyo rero bica biba intambamyi, kuko ico bisaba ko umushikiranganji asaba uwundi mushikiranganji, navyo si kenshi vyoroha. Ariko no kumenya ko no muri iyo ntumbero nyene y'ishingwa rya leta nshasha, harafatiwe ko nuko uyu mwaka wa 2025 ariyo mwaka ateza kubitwa isemu ya mbere y'urugendo rugana imbonakazoza y'igihugu cifashe muri 2040 iteye imbere muri 2060. Ibi rero bituma iyi leta ihamagarirwa gushira mu ngiro amahangiro y'iyo mbonakazoza. Aha rero haca haba cane cane kuzoshimikira ku bisata, guha ikibanza c'imbere ibisata vyo kugwiza umwimbu. Aha muca mwumva igisata c'ubutare, igisata c'amasoko ntanganguvu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata ca ba mukerarugendo canke co guteza imbere ingenzi, hamwe rero n'ubudandaji. Ni ukuvuga rero ko ivyo bisata bizofata iya mbere mu kugwiza amafaranga mvamakungu. Iyo abarundi rero bavuze ngo ubukene bw'igitoro, hama bakavuga n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu, baba bavuze ikintu kimwe. Mu bisanzwe igitoro gikena kubera yuko amafaranga mvamakungu akenye, kuko niyo akigura. Rero utora umuti w'ivyo, atora umuti rero
w'ikena ry'amafaranga mvamakungu. Ivyo navyo murazi yuko bidatuma hakena igitoro gusa, haba hakenya igitoro, haba hakenya imiti, haba hakenya ifumbire, kuko vyose bigurwa mu mafaranga mvamakungu. Hari ihangiro rikomeye rero ngaho hantu ko duteza kugwiza umwimbu, kubera yuko tutakibeshejweho na manu. Urazi ko gushika kuva mu 2015 twironkera amadolari y'imfashanyo, mugabo kuva ico gihe gushika uno munsi duteza kuronka amadolari tuyakuye mu mwimbu dushoye hanze. Ibi navyo vyatanguriye cyane mu gisata c'ubutare, aho ubutare butegerezwa guhabwa ikibanza gikomeye mu gucukura no gucuruza, aho leta yonyene icukura hanyuma igacuruza ubutare. Cyo gituma ubu hari ugwaruka ruza rwarashizwe ku kivi kugira ngo rutangure gucukura ubutare, hanyuma leta y'u Burundi ishore isunike amakonteneri agenda hanze, hanyuma hinjira amafaranga mvamakungu. Ntibizogarukira ngaho gusa, mbere no mu gisata c'uburimyi harashizweho igiterwa citwa amavoka ya ruhere. Cyo naco cinjijwe mu biterwa bigomba kuba biterwa njabukamazi bizokwinjiza amafaranga mvamakungu. Tumaze igihe tugendera intara nka zose z'igihugu, tukabona yuko bari ku muvuduko mwiza wo kurima ico giterwa civoka ya ruhere, kandi biboneka ko nko mu mpera zo ku9, mu mpera zo ku12 benshi mu mahegitari bafite amahegitari arenga 40, arenga 50, arenga 100 bazoba batanguye kwimbura, hanyuma ayo mavoka agashoka. Yahora ashoka hanze n'ivyo biciye mu kinywabi, mugabo ubu azobara amavoka ashogwa na Republika mu nzira zemewe n'amategeko, hanyuma yinjize ayandi mafaranga mvamakungu. Uko niko ihangiro nyamukuru rizo warishimikiye ku kugwiza amafaranga mvamakungu izokora ubwa mbere ku butare no ku biterwa njabukamazi. Nivyo leta yashizweho iri mu gwaruka, ari murabizi ko nangene icubera akunda kuvyivugira ati jewe nagiye mu gwaruka, nibereye mu gwaruka naho mfise imyaka myinshi, nkorana no gwaruka kurusha. Ugiye kuraba ugwaruka gwaragaragaje muri payeje, ari nayo catumye iduzwa ku rugero rwo hejuru, igahabwa ikibanza gikomeye aho izoba yitunganiriza ivy'ubutunzi n'intwaro payeje. Nuko vyagaragaye ko ugwaruka rufise impano zari zinyegeje cyane muri bo, mugabo abantu ntibazimenye, abantu ntibabone ziriko zirateza imbere igihugu, kubera yuko rutahawe ijambo. Tukaguma bibaza ngo ugwaruka ni Burundi bw'ejo, mugabo no munsi ni kugira ngo ugwaruka rube Burundi bw'uno munsi n'ejo hazoza. Kandi mu vy'ukuri aho bashizwe hose, nk'urwaruka rwahawe gucukura burya butare bw'imurehe bumwe abazungu bari baratunyegeje, bari rwahawe amezi 6 ko ruzoba rwatanguye gucukura, mugabo baraheze indwi 2 ruza rwaratanguye gucukura. Ni ukuvuga baracukura hanyuma bagahereza leta igacuruza, hanyuma umwimbu bagaca bahembwa bivuye ku mwimbu. Ugwaruka rero muri kino gihe rwahawe ikibanza gikomeye, kubera ko ubwa mbere rushira ku mwete mu byo bari biko rurakora, mugabo kandi rudatakaza umwanya ku vyakahise byo gusamazwa n'indyane zitagira aho zifatiye nk'izaranze aba batama muri kino gihe tugezemo hatwe.